nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Muri irya minsi Yesu yagiye gusenga ku musozi, araheza arasenga Imana ijoro ryose. Bumaze guca ahamagara abigishwa biwe, araheza abatoramo 12 abita abatumwa: Simoni yataziriye Petero, Andrea mwene wabo, Yakobo na Yohani, Filipo na Bartolomeo, Matayo na Toma, Yakobo mwene Alfeyo na Simoni umunyabwira, Yuda mwene wabo na Yakobo, na Yuda Iskarioti yahavuye agisera. Amaze kumanukana nabo, Yesu ahagarara ku itaba ry'umusozi. Hari ishengero ry'abigishwa biwe n'abantu benshi bava mu Buyudeya bwose, i Yerusalemu n'abo mu micungararo ya Tiri na Sidoni. Bari baje kumwumviriza kandi ngo abakize indwara zose. Kandi n'abari begeranijwe n'imitima ihumanye barakira. Ishengero ryose ryarondera kumukorako, kuko ububasha bwava kuri we bukabakiza bose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisoma ca mbere turacana ibaruwa Paulo yandikiye Abanyakolosi. Uyu munsi turumvise ibintu Paulo abahanura, akababwira ati nimukomere mu kwemera muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo mwakiriye ngo mushinge imizi mu kubakira muri we, mu kubakwa muri we. Agaca twereka ati mukuru uko gushinga imizi abatumirira, akagira ati hari ikintu ca mbere: mwirinde gutwarwa n'inyigisho zibakikuje zidashingiye muri Yesu Kristo. Bwa kabiri agaca abereka ko hari higenyerwa baronse nibatisimo ingene bazukanya na Yesu Kristo. Akabereka yuko ivyo vyose ushobora gushira imbere ya Yesu Kristo, ngo ko Yesu Kristo yabanje ku musaraba. Nagomba ukuzirikana dushingire na cyane muri uburyo bwa mbere yababwiye bwo gukomera kugira ngo biyubake bose muri Yesu Kristo. Bivuga yuko umukristo mu buzima bwiwe arategerezwa kwiyubaka muri Yesu Kristo. Ivyo navyo kandi bikazanana mu bintu bimuha ivyiyumviro, imero bimwubaka mu mero y'icari muri we, y'ico ashaka kuba, ico akurikirana. Ego wa muntu w'imbere parakunze kutubwira ingene wihiga icapo c'ico ushaka kuba muri ubu buzima. Paragacambira ati hari inyigisho nyinshi zigomba kubaha iforoma imwe, nogira nti y'umuntu w'imbere abona umenga yovyimarira akabaho adakeneye Imana. Nivyo amafilosofi yarabakikuje hariya mu Bugiriki. Usanga umenga birashira imbere umuntu rwose, ku buryo Imana ibura ikibanza mu mutima w'umuntu, ku buryo Imana ishobora kubura ikibanza mu bwenge bw'umuntu, mu migambi y'umuntu. Kandi n'ubu ivyo ntaho vyaroye. Aho hanze hari ivyumviro byinshi bitwereka yuko dushobora kuba ku buzima bwacu birya juru batubwira rimwe riza rikora kuri ca cyifuzo twese dushaka cyo guhirwa,
umuntu arashobora kugiyubakira hano mu isi atarenze ko aba ariko aratonda umuntu gutonda kwa patiri ya kuko hano badatonda kwa patiri basengera mu masekirisare batigera banamubona mugabo bakumva ko ari kumwe na Yesu Kristo kandi Yesu Kristo akabakora ibitangaza byinshi. Paulo bwa mbere afatiye muri ubwo buryo bw'inyigisho usanga ziri hanze mu buzima bw'abantu. Ushobora gusanga ari inyigisho zivuga ibijyanye n'iby'umuntu, ibijyanye n'ikibano, ibijyanye ibi bintu bya politike, geopolitike, ibijyanye n'ibi byose bya demokarasi, by'agateka kazina, byose birimo ibintu byinshi cyane muri iyo si ngaho hanze tudashoka tumenya byose. Ibijyanye n'iby'ubutunzi, ibijyanye n'ukungene aho hanze abana bariya imigwi n'iriya iyumvira umuntu ingene yiyumvira umuntu, ivyiyumviro vya politike, ivyiyumviro vy'intwaro n'imigambwe ingene vyiyumvira umuntu. Murabona yuko nk'ubu hariho abantu basubiye kuvyuka kandi bariko barabirondezamo amafaranga menshi, bashaka kubiha amafaranga uburyo buhinyitse bwo kurwanya Yesu Kristo. N'Eklezia bukoresheje amafaranga kandi ubu buzotumara ndabarahiye nitwaraba nabi buzotumara, kuko ibuza bakubwira buti hakana bijya bintu reka kuzuragenda kwa patron yawe, bakubwira bati tonda kwa gatandatu no kwa Mungu tuzoca tuguha double salaire. Tambura kumva uti bakuronzora numva mise yo ku mugoroba nko kwa gatandatu wayijyamo ugasanga irimo nk'umuntu umwe na korali y'abantu batatu igatambulika kubira kayiheba, hanyuma ukagira uti papa menga niriya nime nzorondera ahantu bagira imisa ku mugoroba utagomba kuja muri yanjye y'abadominike murazi ko irimo umuziki uryoshe imwe ba 18h iyo wahushije imwe muri Esprit de Sagesse ba 11 mu mene gataha warushe patira avuga ati Imana ni mushobora byose amen, nawe ugaturingiga bakibaza ngo bikora vyemera urarushe n'itibo kandi kurumva bukebuke hari ikindi gihe ukabona umenga ugiye kuja mu misa hari urubanza ruryoshe canke abagenzi bafise rendez-vous buke benzo erega n'igihe uri kumwe n'abantu usangira kaye n'abantu uri kumwe n'abantu b'Imana muyaga neza, erega Imana ni ibiri buke bikakurya bikagutwara. Iyo hadaciye haziramo nk'ikiroro cy'ivyiyumviro kazubona cyaza nkubona kugira ati rega ibyo byo murabaza abapatiri ntitubazi, bagafatira ku ntege ngiza abapatiri kandi bajuba wagiye gusenga patiri mu gutarahura na Yesu muri abapatiri. Nico gituma mu gusenga kwanyu saba muhure na Yesu ko naho muri abajeyo musijana niye nk'umuntu bizocengena zocugwa zocubita aho uzogenda nawe kumuri kukwishimikiza kugira ngo mvyuke. Nivyo hari igihe utangura kurabira kuri patiri mugabo urengera kuri patiri ntubenga shaka ijuju mu mugani w'abashinwa ngo ikijuju nico wereka inyenyeri kiguma kirabira urutoki raba inyenyeri umuraba urutoki gusa. Patiri ni ukwereka inyenyeri y'ubuzima bwawe Yesu Kristo nk'uko nkora bawe. Hari inyigisho nyinshi uyu munsi zihinyitse zikwereka yuko ubigiyemo kandi mbere zizanamo n'ubugira neza gutabara abantu, mugabo barazi neza ingene barisha umuntu bakaza barakuzana ukaduga amadogere muri ivyo bintu byabo muri iyo systeme yabo. Ziriho izo nyigisho singombye kubavuga uko niko ndabisigura muraza kumva nabaribo hamwe mu bamurimo. Baza baragutwara mbere bakinja no mu bikorwa vya Eklezia bakabifinansa bagatanga ibinabiriya bakaza barakudugana buke hakagera igihe bakazogushira mu migigwa bakakwatira kugira bati uko watiwe nawe niwe wazurazana abandi
ibintu vyawe bizotera imbere, uzoguma wevuriwa succès sur succès. Umuntu wamwemereye ko abagira amasiki ivyo bintu bitaryoshe, mbwa akagege bakakwereka bati oya bijya bintu by'Imana sivyo. Imana iri muri wewe, wowe uri Imana yawe. Uzokora ukoresha ubwenge bwawe, ukoresha ubuhinga bwawe, uba Imana yawe wigenge. Murazi yuko twese abantu tubafise amanyama tijya Imana y'abapatiri, wowe ugira Imana yawe. Bari bagacagira ati hariho Imana y'iwanyu y'abasokuru b'iwanyu. Yesu akirukanwa, nazo vuga ati ngo Yesu Kristo oya, akabwira ati urafise iby'iwawe. Umuntu wese yamafise ako kantu kanyegeje mu mwidegemvyo wiwe, akanyene katumye na Yuda wagesera. Ugasanga Yesu nta kanovera k'urukundo rw'ugifise muri wewe, igisabisho kigatangura kikanika. Iyo mubonye igisabisho kihaye kibanyikana mu buzima, itegurira ibikurikira. Naho ari patiri ugatangura kubona nk'umubikira atitaba ibisabisho by'umuryango, kandi akabwira amanyama menshi, aragiye mudatabaye, aragiye. Patiri atacyumva igisabisho kumura akabigira gusa nk'uko umenga ni uguheza igikompango bigaba kisubo umenga batabonye ngiye kumusoma imisa, mugabo bitari muri we aragiye. Nimwibaze ngo bihera ahandi, kuzava mufise ibikorwa byinshi munamya yuko mwanya bisabisha umwanya muri ngo anegasha wewe wasunje ibikorwa Yesu ushika hamwe ijoro byose asema. Ubu rero ugomba kumurusha ibikorwa, uri umuhinga akomeye rwose azi gukora ibintu bihambaye rwose, ugomba kurusha Yesu ibikorwa karakubanye. Niba twakubona umukristo ubona umenga asigaye aza bigura intege, ariko aragenda kutwereka Yesu ko asenga. Ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo uretse ko harimo guha akarorero, ariko ararera abigishwa biwe. Ni uburyo bwiwe bwo kubaho, ntashobora kubaho atari mu bunywanyi na se wiwe. Kuko n'ubundi haraba bazi ibibazo bati n'ubwo Yesu yari Imana yasenga nde? Yarisenga oya, yayaga na se wiwe, yayaga na se wiwe. Yayaga na se wiwe, ico kiyago gihora hagati yabo kibagize kumva ko tugizwe no guhora mu kiyago ciza n'Imana, kugira ngo nidusange hari inyigisho zatunyengetereye zigaheza zigatuma dusanga Yesu twaramutanye. Ariko ndavuga abantu uyu munsi bafise ibindi bintu bihanitse bigwiriyemo n'abantu bakomakomeye muri ino si, bagira bati ibintu ukabizamo, ibintu vyawe bizoguma bigira amasuccès, bizoguma utera imbere mu bintu, bizoguma utunga umererwe neza, kuko ukeneye Imana, urikwiye nk'umuntu. Nako ndavuga rero kandi n'ibindi vyumviro vyenyuje bigwanya bose Eklezia. Hari tubona abantu ko bagwanya bose Eklezia, atari uko banka inabi iba muri Eklezia, mugabo kuko badashaka kuyibona, kuko mu kuyigwanya baba ariko bahisha inabi yabo. Hariho umuntu ubona yuko yaduka akaduka uwundi akamwarabaza, atari uko yangiyo nabi, mugabo kugira ngo abantu amaso yabo ayatware ku wundi ntibamurabewe, aguma bokipisha ibintu by'uwundi kugira ntibaze kunuguruka ibyiwe. N'abandi bagwanya Eklezia kumenya ubwenge bakayinjiramo, kuba kugira bati bariya abapatiri turazi ngene tuzobatwara, turazi ibintu bakeneye, tuzobakwegesha nabo nyine amafaranga tebe tubatwara, kuko barakeneye amafaranga yo kubaka amasengero, barakeneye amafaranga yo gukora ubutumwa. Bakakwamiza mu bintu by'amafaranga ushikaho umenga nta mwanya ugifise wa Yesu, bakakwamiza mu bintu by'imisi mikuru, ubuzima buryoshe, ntiwigire uronka umwanya wa Yesu.
ikintu cyose uzotangura kubona yuko kikwima umwanya uhambaye wo kubana na Yesu, tangura ugishyire mu kabaza. Kuko hari ibigwanya bikagwanisha inyigisho, ibindi bikagwanisha ibyo bintu nyene dukenera by'ubuzima bwa misi yose. Izi nyigisho Paulo yavuze, ibyo ni by'abantu bo hanze. Paulo yavuze ati, yigeze kunyuzamo aragira ati, harimo n'ibyo byo mu idini y'Abayahudi badashaka kwakira Yesu Kristo. Womenga ni iby'Imana, mugabo bikagomba kwima ikibanza uwatiwe n'Imana kugira ngo atubwire ijambo rya nyuma ku Mana y'ukuri iyo ariyo Yesu Kristo. Ivyo navyo murazi ibyo ari byo, ni bimwe byose bishobora no kuza mbere no mu bantu b'Imana, mu vy'Imana, bikagushisha ugasanga mukiri kumwe na Kristo, bikaza umenga biguma bikuzi, bikakugarana mu vy'Imana, ntushobore kugira nti icyiyumviro cyagutse cy'ukuri kose kwa Yesu Kristo. Kamubona umenga Yesu Kristo ni ibisabisho gusa, naho byigera byugurukira ku buzima bwawe ngo urabe ingene kumenyana na Yesu vyoteza imbere ubuzima bwawe, kuko byugaye Kristo ufise ni Kristo agucunya akakugarana, nta bukwereka ko yitwararitse ubuzima bwawe bwa hano ku isi. Ibyo bita amasekte, intumbero y'amasekte, abantu bugaranira abandi mu by'ugusenga, gushikaho kenshi ari usanga bafatira ku bintu bavuga ko beretswe cyangwa babonekewe na Bikira Mariya, mugabo iyo batemeye umusipange navyo uko mwigishijwe ukwemera, iyo batemeye ngo ibyo beretswe, ibyo babonye ekleziya bafashe kubirimbura neza, barashobora guhendwa n'ibyo bibaza ko babonye, bakikura mu gukingirwa na ekleziya, bakazimira, bagatakara, bagasanga ntibarikiri kumwe na Yesu Kristo. Kuko hari abantu mutari mubizi kumbure, n'iri jambo ry'Imana ari ryo murongo wa mbere turabiramwo ukuri kuzanana ku Mana twarihawe na ekleziya. Ibi bitabo byegeranijwe kugira ngo byitwe ijambo ry'Imana. Ni ekleziya yagiye ahantu mu bantu bayisirukiye, bakumviriza umutima mweranda, bakagira bati, mu bitabo byose binyuragiranwa aha mw'isi, ibirimo ijambo ry'Imana rishobora kwereka abantu Yesu Kristo w'ukuri n'ibi, kandi bigasigurwa neza na ekleziya. Hari ahantu Paulo yandikira Timote, mbega n'ibiro rya mbere yandikiye Timote igabane cya 3 kuva ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 16, amubwira ati, ekleziya niyo nkingi n'ishimikiro ry'ukuri. Barabona abantu benshi bumva ko ngaha ko ari radiyo y'umuvyeyi, uzobona baza bambwira bati, pati twebwe umuvyeyi yatuborekeye yadutumye, duhe mikoro, ushobora kutwima mikoro ku radiyo yiwe kamene. Naca ndababwira nti, genda kwa musenyeri niwe aserukira ekleziya, abicishe mu kayungiro k'inyigisho ya ekleziya, niyo bikwemeza akabinyemeza, uzoca uza ndaguhe mikoro. Abapatiri bo ni mukuru w'umuvyeyi, muga mu nyuma ukaza wumva yaratakaye, azimiza benshi, aronona ubuzima bwa benshi, atesha umwanya benshi. Aya majambo y'Imana rero adufashe kugenda dusuzuma. Aha ntitwavuze bya byumviro bindi byose byuzuyeho bya politike, bikagushiramwo kwiyumvamwo ubuhutu bwawe, umugambi wawe, iyo uva ubunye hadutse n'ibintu by'imiryango, bakabigushiramwo, ukaguma ugenda ubyumviriza gushikaho bigushiramo umutima mubi w'abandi mutari kumwe, mutameze kumwe. Kandi
ukabyumvamo cyane gusumba inyigisho y'ibatisimu, inyigisho mukura mu migambwe, muri politiki ndababwiye, inyigisho mukura ariya hose zipfukamike imbere ya Yesu Kristo. Iyo uzokumva igutuma umengo winjimwa n'akantu k'umutima mubi ku wundi, menye uti iyo siyo. Pawulo bakutubwira yuko Yesu Kristo kujya turirimba niwe musaki birengeye, niwe byose bikomokako, niwe agenga byose, kandi niwe tuzoseruka imbere. Ntuzoseruka imbere mukuru w'umugabo wa bucira urubanza umunsi wapfuye, nawe nyene muzotondera hamwe hari imbere. Ivyo turavyibuka. Ukabona umuntu yashushe agahakwa konyanga abandi bose batari mu bushuhe bwiwe, kiba ivyo bintu ni iki? Kandi akazanga Imana iramunda cane, amafunguro kaje kwiruka kuri mugenzi wawe. Izo nyigisho nizo ziriko rero zirasugomba gusubira izo, kandi zikakwiyepoza ko zikiyepoza hose, utakoze kugendera muri ibi kumwe bivugwa muri Apocalypse ngo ntacu uzosuma ntacu uzogurisha, mwese injiramo mwase nibura abantu n'ibana apo. Iyi nyigisho yose izo gutuma wumva utanguye kugira umutima mubi kuri mwene wanyu, iyo tuyibwira uti nturi nyigisho ivuye kuri Yesu Kristo. Ibwirizwa rya mbere Yesu nirihe? Kunda Imana ukunde na mwene wanyu. Ako n'akayungiro keza cyane rwose. Gatangura kubona ikintu kikonkora ku Mana, kikagomba kugusuka umutima mubi kuri mwene wanyu, uragaba. Mu gusozera, Yesu Kristo akatwereka yuko, nako Pawulo akatwereka yuko muri Yesu Kristo ko hari ububasha dufise, ngo ubu bubasha ngo bwatumye abamba ibyatugwanya byose ku musaraba wiwe kugira ngo turonke umwidegereje. N'uyu munsi turategerezwa kwama twisunga, twishimikiza iyo ntsinzi ya Yesu Kristo ku musaraba, kugira ngo nitwemere kuzingwazingwa n'inyigisho zose usanga ziriko ziraduha iforoma y'umuntu adashingiye muri Yesu Kristo. Tugere Kristo. Hari izo nagere nsozereye ko zikaze mugira nti zozo sinyigisho mugabo ni ikintu zicamo nyinshi. Kuko hajya ikintu umaramo umwanya munini ucumviriza ukigaruka ko numenye ingene cikoze muri wewe. Gubana na Suneba ego murabona aya matelefone dufise, ni biki ukunda kumviriza, ni biki ukunda kuraba? Buri bisigaye bikoresha nugira nti imihoro ibiri ikomeye yaho byinjirana muri twebwe. Mwitondere bijya bintu bica muri ajya ama 5 sens batwigisha, ariyo ma sens de communication. Ibintu uraba, ibintu wumviriza, ibintu uteramiramo, usanga byakugize byasekeje. Ni biki? Ugasanga umuntu arafise ibintu akunze kuraba kenshi, rimwe kabiri gatatu ku munsi, uzokwisa musigaye usa navyo. Niyo nyigisho rero. Ubwo vyovyo uzokuronka inguvu zukubicisha akayengero ka Yesu Kristo, kavuga uti ibi bintu ko numva, iyo mejeje kubibamwe ingene niyumva, ubwo niyumva nk'umuntu ari kumwe na Kristo cyangwa niyumva nk'umuntu yasanzaye, umuntu atagitora neza iyava niyaje, umuntu atakimenya neza ibintu ndangagaciro agendera ku byo twita les valeurs. Nico gituma twategerezwa kwama turiko turisuzuma, tukaraba ibintu duteramiramo, ibintu twumviriza, ibintu tumara umwanya n'ibyo nyigisho.
murazora akanyigisho ko muri Radio Maria iyo ari inyigisho ndoramana ndashaka kumara isaha mugabo ugasanga hariho ibintu ushobora kumaramo amasaha 3, 4, 5 ibica biza biri ku masaha 5 ugasanga uramaze ubwa mbere nk'isaha imwe. Aho rero wataye n'akazi k'abandi gacuma y'indi saha uri kurara nzigura umwanya tumara tukunanye twese mu telefone tuzurenge uvuga ati turiko turasubira mu myaka yo kuba nk'inkoto kuko dusanga twarangwaye imigongo tugenda nk'inkoto. Urabo umwanya umarayo kenshi kandi ugenda urondeza twatumenye mukunda bijya ukunda biri mwiki bigusiga mw'iforoma imeze gute, ni foroma Yesu ashobora kwisangamo cyangwa ni foroma ushobora gusanga bukebuke cyagushizemo ikintu c'ubunebwe, ikintu c'ukutacumva, akanovera k'urukundo rwa Kristo muri wowe. Nimwibaze rero ko ari ibintu menga bizo bikubwira biti ivyo vya Yesu reka ivya Yesu ya bizoza bukebuke. Bikira Mariya yaramaze kubitugabisha ko ahikibeho agira ati ukwemera n'ubuhakanyi bizoza mu buryo buhinyitse ibinjire mu tabizi mutagabo. Nibiro Paulo aratubwira kuri Paulo ico gihe byari ibintu by'inyigisho benizo. Uyu munsi nibihe bihakwa gusanga byacitse ibintu bitwiyemeza ko mu byiyumviro, mu mitima, mu muntu w'imbere ugasanga byaguhinduye, byaguhaye iforoma y'icamiriya. Ni foroma ishobora kwakira Yesu Kristo cyangwa ni foroma ishobora kumwirukana. Umwe wese abandanye yisuzuma mu bwiza bw'aya majambo no mu bukomezi bw'intsinzi ya Yesu Kristo ku musaraba. Amen.